ni umwe mu bagaragaye mu banditsi b'indirimbo ya Big Farious canke Big Fizzo Mugani Desire indirimbo yise Ngangari. Eske Munago yagaragaye ko yabaye mu banditsi y'indirimbo ya Ngangari. Ni wewe canke uramwiyitirira? Nta wundi Munago wabaho mu gihugu cy'u Burundi atari jewe. Ni kwisi yose Munago ni only me. Ni only you. Jenyene. Byagenze gute rero? Ni waronde Big Fizzo ni wakuronde? Naranditse nyinshi hariho nizo mwe mutazi ariko turetse Ngangari kumbure mwanditse iyindi ndirimbo mumaze kwandika ni yamenyekanye. Ni nyinshi zamenyekanye maze kwandika ariko kuba batashimye kubishira agaragara nanje nta mpamvu yuko no bishira agaragara. Ndibazo ramaze kubona ibiherutse kuba ku bantu bavuga ngo barandika bakandikirwa bitewe nuko Kadike ikumbure na zina navuze DJ Fernando je neho bivuze je ndashobora kuririmba ntinavume kandi ryoshe mugundi yayiririmbo gasangirageze kuri yashoboka. Ushatse kuvuga ko ijye ndirimbo Ngangari wandikiye Big Fizzo wowe iyo yiririmba kabisa itari gufatisha? Nibaza impamvu kumugaruka kuri Ngangari. No. Byancanze. Ariko uko biri kose sinzi kwera ntaza akazoza. Maybe ari gufatisha canke ntifatisha. Mu rugendo rw'agasaga ntawe uca ku ruhande ngo uhambe bampambe mwisi y'agacerere nta vy'ubukamwe gutangatange gutera intambwe umwana w'umuntu ndi ntambwe ndimvange y'impande n'impande igisindu gisimba gafunda igasimba igisindu kizana amatsiko raponiye muziki kandi yene nkenge onveze pancherani Munago Igozani TV, Igozani TV, wikurikirane. Nuko bakunzi ba Igozani TV turamutse kandi turamuka turi bazima nta kintu kumbure cyo gushima kirenze ico kuko mu gihe ubuvyo turi muzima ni ikintu ca mbere cyo gushima no kwishimira. Umusatirize remba ndahari kugira ngo mbandanye ndabazanira impano zose aho ziri kugira ngo mubone ko tuba turi update buri munsi. Uno musi rero umunsi special mubona ko nabazaniye umwe mu bajene bakiri bato ariko bafise ingabirano idasanzwe. Ndamuzi kwizina rya Munago nije zina kumbure ndamuzi ko ariko kandi hariya anya ndakeka mama na papa batamwise Munago ndakwakire cyane kuri Igozani TV. Yo mu rugendo rw'agasaga ntawe uca ku ruhande ngo uhambe bampambe mwisi y'agacerere nta vy'ubukamwe gutangatange gutera intambwe umwana w'umuntu ndi ntambwe ndimvange y'impande n'impande igisindu gisimba gafunda igasimba igisindu kizana amatsiko raponiye muziki kandi yene nkenge onveze pancherani Munago. Yes, Munago ndagusanze muri Monidas Hotel imwe mu hotel ari mu gisagara ca Gitega imeze neza cyane ifise na jardin nziza aho banafise chambre zimeze neza cyane ndetse ku kabeyi keza. Ni muri quartier Chatanya ariko kandi ni naho sanze uyu muririmbyi aruhukiye mu gihe ntazi kumbure icyamuzanye mu gisagara ca Gitega. Icyatumye umusatirizi kumbure ndamubazanira ni umwe mu bagaragaye mu banditsi b'indirimbo ya Big Farious canke Big Fizzo Mugani Desire indirimbo yise Ngangari. Eske Munago yagaragaye ko yabaye mu banditsi y'indirimbo ya Ngangari. Ni wewe canke uramwiyitirira? Nta wundi Munago wabaho mu gihugu cy'u Burundi atari jewe. Ni kwisi yose Munago ni only me. Ni only you. Jenyene. Byagenze gute rero? Ni waronde Big Fizzo ni wakuronde? Naranditse nyinshi hariho nizo mwe mutazi ariko hakurumva twayaga turi mu bicu niko tubayeho one day zose nizimwe muzo nanditse kandi niririmbiye ziba bishimishije paraporo yo kuyaga kuri ivyo ariko ico bomenya nuko ndi mu basize mu kuboko bakayandika kandi na Mutama Big Farious yavyemeje aranashira ko ati umwe mu basize mu kuboko ni naka. Turetse Ngangari kumbure mwanditse iyindi ndirimbo mumaze kwandika ni yamenyekanye. Ni nyinshi zamenyekanye maze kwandika ariko kuba batashimye kubishira agaragara nanje nta mpamvu yuko no bishira agaragara. Ndibazo ramaze kubona ibiherutse kuba ku bantu bavuga ngo barandika bakandikirwa bitewe nuko Kadike ikumbure na zina navuze DJ Fernando je neho bivuze nta vyonzi gusa nta banga mbafise mu kazi nivyo ariko n'uburenganzira bwawe ariko ne benshi bimaze kubako si sabo gusa niyo mpamvu rero mu gihe atashimye kubishira abona je nta mpamvu ngo nandikiye naka oya ariko ico nabamenyesha je ndumwanditsi kandi sanzo nandika bien ku buryo ari wese yonyitura niyo kwidoga ariko ntivyo gushavuza kuko yarabishize habona hariya anye muri nanje navuze ati bikwiriye nibijya vyahabaye
warigeze wumva aja kuvuga ngo Munago yaranditse ngo iki niki mu kiganiro nimba yarabisize ko akavuga ati reka no mpete ndamwerekane ko nawe afise iyo mpano nibijyanye ne vyabaye ibikurikira ubikena John Sangenbox ntabwo ari kuri social media ntabwo ari kuri social media nuko babizwi ko ushobora kuba ufite talent kumbure kuririmba ukafise kumbure n'ijwi rimeze fresh ariko ugasanga ikaramu n'urupapuro ubishikiriye imistari ngo imistari gacikama ariko wewe byose warabivukanye uri umwanditsi mwiza ukaba n'umuririmbyi mwiza ugafita n'ijwi ryiza hari anye ncumva ijwi ryawe kuri telefone nibajije ngura gakobwa era ko ufise ijwi rito Jemba muri kategori zose uko ndabishaka ushatse umukobwa hageze gusara ndasara hageze gutuza ndatuza umva umwanya umwe mba ndumusozi wundi mwanya mba ndumuriro ya umusozi urawuhonyora witurije ntacu kugira mugu umuriro wegereye utegerezwa gushamfe turabizi so je ndimo byose ndumuriro ndumusozi unciye ko niturije ata ntacu biba bintwaye muga kandi unguye ko rero vyacanganye so mvyurubeya kabisa ndumuntu basi nakundwa na benshi en fait ndiko novuga ha muri kariyeri yanje bitewe n'ukuntu nayikoze n'ukuntu nifata n'ukuntu bigenda gute sinzi ko arico catumye bankunda ariko abaririmbyi muri rusange turahuza kabisa ndakunda kuba ndi kumwe n'aba Bface abuherutse benshi barabibonye ibako ya akantu yankoreye surprise yangiriye ndakunda kuba ndi kumwe ni benshi nubwo no kuriga ndabadondagura ariko nta murinzi wo mu Burundi dufitaniye beef canke je tudahuza nta nomwe Munago ni byazejo canke geje uko ibintu biguma bindagurika n'igicura no umwanya umwe kibacirabura rero ivyejo nivyo ntaza ariko kubgezaho biri ubu tumeze bien sana ariko kubera iki Munago rero so Munago n'umunyamahoro Munago bisigura umumerera mu kirundi benshi bazi kandi umumerera nibaza yuko nta numwe atawuzi umumerera nta numwe atawukenera ushobora kuba ari ugiharage ushobora kuba ari igitoki ushobora kuba ari igiti gisanzwe en fait ahantu hose umumerera wamaho rero niba mpamvu nabwiye ati ndi nk'umuriro kandi nk'umusozi nimba twahuje bien sana shobora kumera nyene nkamera muri wewe ndi umunyamahoro mugare vyacanganye ibana mera ndamahwa muri wewe ego iryo zina ryavuye he kugira ngo nawe uhite uri cagura canke uri hitamwe kumbure ko ubandanye witwa Munago so generally twa Munago abenshi banze ku izina rya Hard Flow Hard Flow atari bake bararizi narapambanye cyane nkoresha iryo zina mugambo na ntibiriko birapasa abarundi benshi ntibagyakira kwera umva nikindi kirimi kinabagora deja benshi muri twebwe ndavuga twere ko sarakinewa kandi kantu k'ikirundi ndiyumvira nitwe Nzeyimana ni mukombozi niyumvira nitwe Boniface ni Bface none mbende igi wanje numva umengana biriko birapasa nca ndahiga kantu nyene gasosera amatwi y'abantu nkipfawesheje niko kukaronka nisonze nsiguro ndavuga ati ya Munago ni bien sana kandi kabanga kugaca kaba nakazina kakanovera ku bantu ari bo bose ya natangwe mvuga ko Munago uri umwana kiri muto ariko afise ingabirano idasanzwe aho ushobora muto cyane uracari muto mu myaka ariko kumbure mu mpano urakuze no mu myaka si cyane ufise imyaka 30 ninga sindashitsa 30 ariko mboramwo miki urumva ko uri mu minere uri umwana okay so Munago no munsi tuvugana ufise igikorwa gishasha kuri YouTube channel yanyu yawe ya Munago hariya anye kijya gikorwa gifise na vibe kumbure sinzi ko bibonye ni igikorwa kiriko kirakurikiranwa cyane aho na ndetse kiriko kiragenda gikundwa n'abastare bagenzawe tugarutse ku ndirimbo kumbure mwagiye murandika no ku indirimbo yawe shasha aho iyi ndirimbo ifise umuvuduko udasanzwe akantu kagagobora njya wakoresheje kugira ngo haboneke akantu kumbure ku muvuduko je namandaba kuri YouTube channel yawe kuri YouTube channel yo muririmbi nkabati indirimbo ya postinzwe ukwezi kunuko musu nuno ariko inayo ya postinzwe mu gihe kiniki ndiko ndaraba le periode ko muri zibisikanyamwo mbambona ko iki gikorwa nico gifise power cyane cyo kiriko kirarabwa indirimbo rero yawe shasha yararabwe wanashaka gusumbya n'indirimbo wakoranye no muririmvyi wo hanze y'igihugu uri kumwe na Eripro hariya anye ariko indirimbo ikaba ari indirimbo ifise vibe ngarutse ku kibazo canje eske akantu kubuhinga wubuye kandi kuko buri muntu wese agira ikintu yabonye ku bafana wice bakunda ugiye gukora gute ugiye guhindura iki canke ugiye kungura iki na cyane mu kuntu warusanzwe uririmba so jewe abenshi bakunda kunyitiranya ngo ndumapere
ariko je ndi umuririmbyi muri rusange. Nimba wabonye hip hop no muzi ukabona ndiko ndirimba mu deo wa drill, nahoze ndirimba muri old school, ariko ubu ndi muri drill. Ntutangare jore ndiko ndiririmbira n'ibindi kuko je ndi umunyempano kandi impano yanje ndayizenda nayishimira. Nshobora guhibongoza wanashaka ku rugero ushobora gusanga ndiko ndababana na ba We Love Music, nababana n'aba Big Farious n'aba Big Face mu guhibongoza, ariko ikintu cyose ni intambwe ku yindi biterwa na plan y'umuntu. So je plan yanje no gukora umuziki muri rusange. Ntuzotangare ni umva amapiano, ntuzotangare ni umva afrobeat, ntuzotangare no wabona mfitaniye collabo na Rema cyangwa mfitaniye collabo na Chris Brown cyangwa Diamond, kubera ko ni impano yanje kandi nabajya kubaho bari ubu. Haraho bari down birenze uko je umbona uno muzi. So ndabizeja kuzoba ibintu byiza kabisa. Ivyo ndabibijeje cyane kandi bigiye biryoshye binatandukanye. Wanashaka ugiye kuraba mu ndirimbo naririmbye mudiho numwe, n'imidi ibiri ni old school na drill. Mugabo ugiye kuraba ubuhinga bwo kuririmba bugiye butandukanye cyane gose, cyane. Niyo mpamvu ntabwo bamfise kabisa. Ikintu cyonyine kingora ni kimwe, bwa buryo bwo gukora ama video menshi meza, nivyo bintwara kanya niko ndagwana navyo, ariko uko biri kose ndabikora kandi nkabishitsa. Nibaza yuko uko biri kose vuba bigiye kuza biraza cyane gose. Hama kabijyana ko nongerejemwo nibanga ryanje ushaka bose bace bagakoresha. Ikibazo fise Munago, nari gwafa ndacibagira mbere yuko ndagize ikiganiro. Nk'umuntu kumbure wandikira indirimbo abandi baririmbyi, izo ndirimbo zigafatisha kabisa mu gihugu, ugasanga n'umwana ari karaziririmba. Gute ushobora kwandikira indirimbo wundi muririmbyi ugasanga irafatishije orye we aho wogiririmbye kumbure nawe ugafatisha nkawe? Biravana kuko hari gihe kenshi wandika wikoresheje sije y'umuririmbyi yaguhaye. Mu gihe wewe utarayiyumvira urumva yuko harimo akandi kantu kakarusho nubwo uri umwanditsi. Hari n'igihe uwo muntu uri kurandikira asanzwe afise inzira ziwe yihariye zo gucishamwo ibikorwa vyiwiwe wewe utazi udafise. Ntitubeshanye abantu benshi bafise amafaranga mugabo babuze ivyo bemvetishamo kugira ngo avyare ibindi bintu. Ivyo bayakoresha kugira ngo avyare ibindi bintu. N'abandi bafise duke baguma badukoresha mu bintu tunaturiya kugira ngo bigwire abe menshi kurusha. Rero investissement no vuga muri music biratandukanye. Nico kimwe nuko umuntu yoba dandaza ikigabasha nk'akarorero. Gusa uko biri kose birava ku kuntu umuntu akora ibikorwa vyiwiwe tu. Je ndashobora kuririmba ntinavume kandi ryoshe, mugundi yayiririmbo gasangirageze kuri yashoboka. Ushatse kuvuga ko ijye ndirimbo ngangari wandikiye Big Fizzo uwe iyo yiririmba kabisa itari gufatisha? Nibaza impamvu umugaruka kuri ngangari. No. Byancanze. Ariko uko biri kose sinzi kubera ntaza akazoza. Maybe ari gufatisha cyangwa ntifatisha. Wisunga iki kugira ngo uvuga ati indirimbo naho ndayanditse ndabona ko nakari wayiririmbye ndabona ko yofatisha cyane? Biterwa n'ukuntu aririmba, ugafata ufatishije ku bintu vyiwiwe naturel asanzwe akoresha, hamukavuga ati bino bimuha niwe vyo macingana nawe, ibino bihana akavyo kwinjira namwo, ibityo kuri kuvyogenda uku abarimvye niko bigenda. Ibino vugana na ntuze tukagenza uku vyogenda uku bivana na target ubona bikavana no wipimyeko. Yeah. Uwo bari we wamuhaye melody kumbura ukavuga ati inganga ariko ndayanditse nshaka uzoyiririmba uku, kubera ko sindamenya ko wayanditse wongera umuha melody yo kuyiririmbamo? Igikuru je nuko nayibayemwo, ndi mu bayanditse, ndi mu basize mu kuboko. Ivyo birakwiye nta kirengako. Melody ni ya Big Fizzo? Acho ndabizeko. Sindavyibuka. Navyo wibuka. So ariko kandi tuba dukeneye tuwa kuko hari abo mu Cankuzo bashaka kubona Munago, hari abo mu Ruyigi bashaka kubona Munago kujya flow azikora neza kumbure ijya sound yawe kumbure bakakubona uri kuri stage face to face amaso kuyandi. Mbega utegura tuwa ryari kuja kwiyereka abafana kumbure babafana bagukunda bakakubona face to face? So sikera byose biri mu nteguro ziwanje, ariko sinzi ngo nejo canke hirya ejo, gusa muri plan birimo kandi cyane gose. Na none umunsi nco canga umiji Gitega je na Jino kuva kwa gatandatu turi kwa kabiri. Ibi ndimo ndakora nayo nitwa kuko irevre biri mu bintu bituma umwanya w'umuntu yari kuwukoresha ibindi mugaka bihebera ivyo, nuko abibonamwe kandi gaciro n'indi nyungu runaka. Nibindi biri muri plan kwibi bivuyemwo azokurikira ibindi ntibizoguma ari ibi.
abasitari mamufise amahirwe menshi cyane yo kurongogwa hariya anye mamufise amahirwe menshi yo kurongogwa hariya anye bigatuma kumbure muronka aba managers vyoroshe abigeme bashobora kuba manajinga mu mugabanyo wo kuririmba eska ayo mahirwe nawe nta mutsi numwe urashika mu gakundwa n'umudada hariya anye nta nivyo nzi ivyo nta nivyo nzi vyo kurongogwa no kugira ntavyozi uramwihaka ngira ngo nzobimenya ni namuronka nene nko bari uwoza ndongora ari uwoza kurongora iyo nagira ni je norongora we ntirumva umuhungu yarongowe ngorane naco ndabizi ko nta birenze tu agumuko epikibazo oya naco ndabizi ko ariko nibye ntimba barabi hari ababishikako niba hari abarongogo sindavyibaza umunga karongogwa none niba bambika urushungi mu gihe umukobwa bari ariko nimba ari warongowe niwe bakwiye kwambara urushungi ama bakamutwikurura bakagira iki sinzire ko ariko bigenda nta mukobwa waragutweruka akakubwira ati ko akakubwira ko agukunda naho vyo bagira none abakurongoye akubwiye ko agukunda okay yakubwiye ko agukunda hanyuma avuze ati burya rero ico kibazo nawe ari gucubaza ati nta mukobwa runaka arakubwira ko agukunda hama mukaja muri kapa nawe ico kimwe no kurongoga sivyo muri kapo kumbure mwakundanye hama mu gushizemo project y'ukumbure yo kubana nawe ashizemmo n'uburyo n'imitahe kameme eske muri abakurongoye muri ico gihe we ni uburongoye ni uburongoye none reka ndakubaze umuhini urasekura none isekuro nayikora iki isekuro yakira umuhini none birakunda ko umuhini wakira isekuro ivyo bintu bitandukanye ako karura gatandukanye n'ibyo ndikunda kuvuga naho bitandukanye ntivyokunda niwumva ngo umuhungu yarongowe menya yuko yarambitswe biranko umfise ururimi rugorana cyane rumenyerewe kuvuga runyaruka yarambitswe urushungi niko bavuga yarambitswe urushungi yatwikuruwe umva ijya migenzo yo rihinduka igakorerwa umukobwa yakorewe umuhungu ariko nubwo biruko biragoye ko umuhino kwisekuro ko umuhino wo kwakira iseko ko biri ko isekuro yamayakira umuhino iguma hamwe umuhino kazugwamwo nta bindi ariko abonetse kumbura akakurundamwe imitahe kumbure ukabasha umugabo wagusa je no muhungu yoza akambwira ati ngira ndakumanajinge turakora akazi none biwumva barakazi ntabwo biyoriye n'ivy'inkondo Riba hari urukundo naka hari umukobwa afise inoti uko biri kose je ngoma ndumuhungu turakora tukayaga ariko ngoma ndi a boy yeah man nuko munago ariko kumbure ubufise akantu utogenda utabwiye abafana bawe kumbure kuko abamenyesha makuru tuba dufise ibibazo vyinshi ariko nawe nko mu artiste kino no babwira cambere mu nkurikirane ku mbuga ziwanje munago mu Kirundi munshigikire mukunda ibikorwa vyanje mu bikondisha nabandi nta munazicuza kuba yaramenye munago mu muziki w'u Burundi ndasaba mongere mukurikirane ibikorwa vyacu muri rusange nk'Isanam Gang je sanzwe ndi muri gang Isanam Gang dusanzwe dukora turumugwi ariko tugakora career umumwe wese ukwiwiwe so mwanditse Isanam Gang muca mutubona mugaca mubona nabo turi kumwe bose gutyo magera mukurikana ibikorwa vyacu Isanam Gang turi mu bantu twiteze guhindura umuziki w'u Burundi tuwushire ku yindi ntambwe abandi barayishize ku yiwabo natwe dushaka gushira ku yindi ntambwe yiwacu nk'Isanam Gang yes iyo Isanam Gang sanzwe uri nka label twe turi famille ntituri label ariko turi umuryango wishize hamwe kugira ngo dukorere hamwe turetse wewe mu artiste harimo abandi ba artiste kumbure bari muri Isanam Gang ni benshi kuko Isanam Gang ni aba artiste gusa twese turabaririmbyi mwese ariko ku ruhande arakora career solo yiwiwe me twongera tukagarukira hamwe tugakora nk'Isanam Gang vuba duruka no gushira hanze indirimbo twise nyinshi ariyo twakurikije twari twise Isanam Gang nyene indirimbo yabiciye biracika mu gihugu cy'u Burundi abenshi barayizi ndabizi ko bayizi benshi so mukomeze kudushigikira tu yeah ariko kandi ndakeye kutari muri management nkuko bivuze hoboneka umwe mu bapatru canke mu bafisa kanoti bifuza gufasha akazane kabisa tukira ikibazo sakanoti ahubwo ikibazo no guza mind amakanoti kaza mu nyuma duhuje ivyumviro vision kabimwe ban naco tutokora kabisa ndongere ngire ko nshimira Isanam Entertainment shimira John BC shimira ni benshi no shimira ariko ndabavugiye kuri mic ngira ngo cyo twara umwanya so reka ndabashimire cyane young man see you my brother
ariko kandi nongera mbariza babandi bazi kuririmba kuko mwavuze ati jewe kabisa sinyoherwa n'ukuntu ushobora kwandika indirimbo ukayandikira umuntu hama ikagira aho imushikanye ukaburana interview nimwe ko ure abishimamwe akabivugamwo nibaze yuko utagarukije hajya mu gihundi mu artiste yo kwitura nkuko numvise ko nabonye ko muri abanditsi beza maze sukwibeshera ja kuri YouTube channel ya Big Farious urabe indirimbo ngangari muri description uzobona ahantu yanditse ko abakoze audio abakoze icikozo urazi kurondeza amakuru kabisa abanditse indirimbo uzobona ko witwa nde usatirizi nari navyibagiye uzobona ko Big Fizzo ari mu banditse indirimbo hama Munago ari mu banditse indirimbo kandi hariya anye sinzi ko Big Fizzo yisizemwo atari no mu bayanditse harimo mu banditse harimo no kuri we nani uravye muri right harimo ni byinshi byo kugenda uvyirabira ubisome neza kumbe bagucunge ariko ide abantu uteranye ushaka guteranya abana n'abavyeyi wa muhungu reka tubireke tubivemo so ariko kandi musatirizi sinogenda kumbure ntumvise agahogo kawe kujya bagukunze babona Froza ukuntu zikaze nk'umuriro ukuntu zikarishe ducishirize ko gato kuri Igozen TV kugira ngo vyukuri bumve ko umutumire wanje uno munsi yari umutumire adasanzwe Jane Zora Tsunami I don't care naho ubonye tsomuniganye etwacha mu nzira z'amawa tugwana cyane makaturubawa etwacha mu gitoto cy'urupfu bakatwita ibijojo butsore mu bico etwagwanye n'ingona harabari we tubona etware nzeme ora etwari yibikona ndabatsumira kuyikurikirana ni turi mu bicu iriko kuri YouTube Munago mu Kirundi iracari nshasha. See you later wagwana. Ibibazo bitatu hura navyo mu gihe uri mu star mana yanje hari ku icambere coco gihurira n'abantu bose kwiyumvirwa ukutari kwiyumvirwa ukutari biri mu bintu vya mbere bana je nganje ndagowe ubwo ngorane hariya anye na ya restaurant ya Desa kumbura ubuntu kwijamwe je bimbwiye iki ndashika ariko kugira abone ko mba umustar n'abahari ca ndabarihira ati niba baheko ca ndabahereza kuri duke twanje fise ko je sanze nkunda n'abantu sangira n'abantu nawe ntuzovuga ngo nagiye kujya kwera ubukene erega restaurant zamake mu gusanga bateka biryoshe gusumba izo tuziza menshi birasanzwe simple ariko kandi kindi kibazo mukunda ko twari twayejeje ibibazo kubigarutse none no bro iminota iracariho kuko ibi ndiko ndabazamba ndakuronkeyeho abafana kumbure babura ingene bakuronka rero mukunda guhura naco biragoye cyane kubona umwigeme w'ukuri agukunda sinzi ko ivyo urabibona yego shayo kandi ico kintu nico ofete kiri muri vya bindi mvuga biterwa no kuyumvirwa ko tutari muguye n'umuntu iragutahura aragukunda vya danje ahubwo ico kaguha kana ushobora kugukunda kubera umustar ariko yari abaza atarukundo bafise ni benshi mugabo urumva reka tubireke mbere tuzobigaruka ko ni nazo indirimbo y'urukundo nakare nta n'urukundo nifitiye sikega rukundo wifitiye hari anye twabivuye so reka ndagushimire Munago kubona waduhaye akanya kuri Igozen TV ariko kandi twibutse abariko baradukurikirana kuri Igozen TV kumbure platform imbuga musanzwe mukoresha kugira ngo ubushaka gufiringa indirimbo zawe zose kumbura zifiringe vyoroshe. Welcome again nongere ndabasubiriremo ndabivuze kenshi numuzovuge ngo ni gute za commentaire ngo wavuze gute byumvirize ni Munago mu Kirundi uko nyene urajako ukandika Munago ku mbuga zose urubuga rwose uzi Facebook Instagram YouTube Instagram urarenza ko official kugira ngo unyaruke kumbona Boomplay Spotify aho suransanga ko izina ni Munago uko nyene mu Kirundi bitakugoye kandi je ndo umuntu wandikiye ndakwishura vyihuse ntugara biravana so reka ndagushimire nanje nk'umusatirizi Munago ndanakwifuriza amahigwe kumbure no kuvuma cyane hariya anye n'Imana ikumenye naravumye asigaye ko mvuma mu mufuko Imana yoyo ya birebire no thank you so much ikindi gihe Igozen TV twagukeneye tuzokuronka ndi ready nditeguye umwanya wose kabisa je ndi nk'umusirikare nubwo bamubwira ndi ari Abuja ati tugukeneye ijya ejo nta nitike ndagusaba nshitse ukavyiyumvira ni bien asante sana you too
Eagle Zani TV. Eagle Zani TV. We could cry. Oh.